Inkuru 10 zanje tugiye kuzera tugiye gutangura wanashima twipfuriza isabukuru nziza umugabo witwa Luis Alberto Suarez Diaz mukinyi wakera w'imigwi igitandukanye imigwi nka za National, imigwi nka za Groningen, imigwi nka za Ajax Amsterdam, imigwi nka za Liverpool, imigwi nka za FC Barcelona yabakina inkino 191 abatsindira ibitsindi 147, imigwi nka za Atletico Madrid yabakina inkino 67 abatsindira ibitsindo 32, imigwi nka za National, imigwi nka za Grêmio muri Brazil, imigwi nka za Inter Miami kano kanyari yakinana na Lionel Messi. Luis Suarez bishi bavuga ngo ni gwamenye umwe mu bagabo bigeze gukorera akaja hajya barabanyagana muri mu gikombe cy'isi. Uno mugabo uyu munsi yujuje imyaka igera kuri 38 yavutse igenekerezo rya 24 kwezi kwa mbere igihumbi kimwe n'amajana 987. Tumwipfurize rero isabukuru nziza umwe mu bagabo bagiye bita utuzina dutandukanye harimo nk'akazina ka El Pistolero, ni amwe mu mazina bagiye bita uno mugabo. Nuko dutangure tumwipfuriza isabukuru nziza yujuje imyaka igera kuri 38. Iyindi nkuru igira kabiri ni muri FC Barcelona ku mugabo witwa Ronald Araujo. Ronald Araujo ku munsi w'ejo yaraye yongereje amasezerano muri equipe ya FC Barcelona. Uno mugabo w'imyaka 25 nako yongereje amasezerano azomugeza muri 2031. Yasinye muri Barca Athletic avuye muri equipe ya Boston Live igenekerezo rya 30 kwezi ko 2018 yashira umukono ku masezerano asinye ku miliyoni zigera kuri 2 gusa z'amayero. Akina muri iyi equipe ya Barca Athletic aza kuduzwa igenekerezo rya mbere ukwezi ko 2020 aduzwa mu mugwi w'abakuze FC Barcelona A igenekerezo rya gatanu kwezi kwa 2020 aca asinya amasezerano nk'umukinyi yabigize umwuga muri equipe ya FC Barcelona. Amasezerano yasinye aza guhera igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu 2026. No musore rero yamaze kongereza rero kandi amasezerano muri equipe ya FC Barcelona, amasezerano azomugeza muri 2031. Inkuru igira kabiri ni muri Real Madrid ku mugabo witwa Carlo Ancelotti. Uno ijoro ryakeye ino mugabo inyuma yo gukina inkino za Champions League bamubajije bati mbega ibihe vya Manchester City barimwo we ku ruhande rwa uvyakira gute? Haravuga ngo jewe vyombera vyiza Manchester City mu gihe wokugwamo muri UEFA Champions League kuko numwe mu migwi ihabwa canke ifisa amahirwe yo gutwara na rino higano. Ni mugiye kandi ku rundi ruhande nkurigira gatatu inyuma yo gusinyisha Ronald Araujo amasezerano azomugeza 2031 muri FC Barcelona banasinyishije agasore kitwa Gerard Martin amasezerano azokageza muri 2028. Deco arashaka guca wanashima aganira n'abandi bakinyi bagera kuri 4 kugira ngo aca amasezerano yihuta na cyane ko nabo basa nabigirije ku mpera zayo. Ni Pedri Gonzalez afisa amasezerano azomugeza 2026, umusore witwa Pablo Gavi afisa amasezerano nyene azomugeza 2026, umusore witwa Lamine Yamal na afisa amasezerano azomugeza 2026, ndetse n'umusore witwa Rafinha Luis Diaz Berori nawe nyene afisa amasezerano azomugeza 2027. Aba nibo bagiye guca bakurikira kuganira na FC Barcelona kugira ngo barabe yuko babaha amasezerano mashasha. Inkuru igira kane nuko Ronald Koromowani uno musore w'imyaka 26 yamaze gusinya ku ntizanyo y'amezi 6 mu gwitwa Juventus. Juventus wahawe uno mugabo amezi 6 akaba ari wo uzori umushahara wiwe muri iki kiringo. Ni mugihe kandi ku rundi ruhande no musore w'ugiye yaravuye muri Paris Saint-Germain nyuma yo kubasinyira ku miliyoni 95 nizo equipe ya Paris Saint-Germain yamuguze ko imuha amasezerano azomugeza 2028. Yakina inkino zigira kuri 14 muri ino fazare ya Ligue 1 abatsindira ibitsindo bigira kuri biratanga assist imwe. Uno rero yamaze gutizwa muri equipe ya Juventus. Ni mugihe kandi ku rundi ruhande inkuru gira gatano nako gatandatu n'umugwi wa OGC Nice wa Yishimiye muri kino gihe kabisa nibiriko biroroha muri Europa League. Mu nkino zigira kuri ndwi bamaze gukina bamaze gutsindwa inkino zigira kuri 5
banganya nako mu nkino umunani bamaze gutsinda inkino zigera kuri 5 banganya inkino zigera kuri 2 ijoro ryakeye batsinzwe n'akayikipe gitwa Elfsborg ko muri Sweden kabatsinda igisindo kimwe kubusa Yusuf Ndashimiye yakinye icyangenje ku munota 75 w'urukino rero bano baramaze wanashima gukugwamwe muri rino higano rya Europa League bari mu kibanza ca 35 akakanya mu nkino mu migwi igera kuri 36 ibiri kwirakina rino higano rya Europa League nibwiye kandi ku rundi ruhande inkuru igira indwi muri OGC Nice nyene burya babaye umugwi wa mbere wabaye umugwi wa mbere wamuka mu gihugu cy'Ubufaransa kuva 2003 ushoboye gutsindwa n'umugwi wamuka muri Sweden mu mahiganwa ya Buraya yose hamwe Nice nyene niwo warufise kano gahigo watsinzwe n'umugwi twa Orgrit igenekerezo rya gatanu kwezi kw'indwi 2003 mu gikombe ca Coupe Intertoto kino gikombe akakanya n'ikigihari igenekerezo ryari ijya gatanu kwezi kw'indwi 2003 niho batsindwa n'umugwi wo muri Sweden bwa mbere mu mateka ubwo mu Faransa wari byari bibaye ko mu higana rya nako rigano wanashima ryaje no guhagarara 2008 UEFA ririhagaritse ryahora ryitabirwa n'imigwi yabayananiwe kwikarifya mu mahiganwa mpuzamakungu ya Buraya rero ino ekipe ya Yusuf Ndashimiye nuko kabisa bitariko bigendera neza cyane kuri aya mateka mabi Rudi Garcia umufaransa w'imyaka 60 no niwe yamaze gusinya nk'umumenyereza mushasha w'umugwi serukira gihugu wa Belgique asubiriye mugabo yitwa Domenico Tedesco w'imyaka 39 niwe kano kanyagiye kumenyereza umugwi serukira gihugu wa Belgique rero kwemeranya kwamaze kuhaba kimwe gusa asigaje kusinya amasezerano acatira tangazwa muri ekipe muri Real Madrid inkuru igira 9 nuko muri Real Madrid muri iki gihe bariko baragerageza kugwana no na defense yabo kugira ngo barabiye ko boyuzuza Carlo Ancelotti nkuko tubikesha Marca ku munsi w'ejo niho yatangaza canke yemeza ko Ferland ndetse na Federico Valverde ari bakinyi bagiye kuza barakinishwa ku mpande mu mugwi wa Real Madrid ndavuga Federico kuri 2 Ferland kuri 3 kugira ngo baze barakuvura mu nkino zikomakomeye ni mugiye kandi bariko baraprofita igaruka ry'umugabo yitwa David Araba bisa naho ngo ku ruhande rwabo ari nk'inyinshi kugira ngo barabiyuko boza baranaruhurira umusore yitwa Antonio Rudiger akazareka gukinishwa ku nkino zimwe agakuru kanyuma tukaje kwa Neymar Junior yakoreshejwe ikiganiro bamusaba kwikompara n'abandi bakinyi bagiye batandukanya ati uzuratora ninde mukinyi mwiza utoramwe muri bano batanguriye kuri Luis Suarez aravuga ngo je ahantora Neymar baraja kuri Di Maria aravuga ngo je ntora Neymar Junior baraja kuri Enrique Munyabrazil aravuga ngo je ntora Neymar Junior baraja kuri Mohamed Salah aravuga ngo je ntora Neymar Junior baraja kwa Leo Messi ati ahantora Lionel Messi vy'ukuri araja kwa Cristiano Ronaldo ati aha kabisa ndemeye je ntora Cristiano Ronaldo kwa Rivaldo ati je ntora Neymar Junior kwa Kylian Mbappe ati ntora Neymar Junior kwa Vinicius Junior ati ntora Neymar Junior no mugabo rero wa FC Barcelona wa kera ndetse na Paris Saint-Germain mbigwi tandukanye kano kanya ari muri Al Hilal ubona ko yagiye yikompara cyane avuga ati jewe burya ndarenza abantu bose ababakinyi bose magiye murambaza uretse Cristiano Ronaldo na Lionel Andres Messi. Reka ndagushimire cyane Patrick dushoboye kuba dusimbira ku nkuru 10 dutegurirwa na Bahizi Beni Bertrand nuko tugende kutuntu tumwe twashoboye kuba muri ino UEFA Champions League imbere ko tuja ku Europa League n'andi ma breaking news nuko ubona umugabo witwa Declan Rice abaye umugabo wa kabiri mu mateka cyangwa umukinyi wa kabiri mu mateka Arsenal atsinze igitsindo ku munota wa kabiri muri UEFA Champions League wo mu rukino rwa mbere birumvikana Declan Rice ejo bundi bakina n'umugwi witwa Dinamo Zagreb yatsinze igitsindo ku munota wa mbere n'amasegonda 48 ibi byeruka gukogwa n'umugabo yitwa Yaya Sonogo igenekerezo rya 26 kwezi kwa 11 2014 aho Yaya Sonogo yatsinze ku munota wa mbere n'amasegonda 11 umugabo yitwa Declan Rice akaba yakuyeho akaba yaje uwa kabiri kuri ako gahigo
kashizweho na Yaya Sonogo muri UEFA Champions League, umukinyi wa kera wa Arsenal. Yaya Sonogo yabikoze bakina n'umugo witwa Borussia Dortmund. Umugwi wa Paris Saint-Germain ni bwa mbere mu mateka muri UEFA Champions League bashoboye gutsinda urukino bari bamaze gutsindwa ibitsindo bibiri, mu gihe vyumvikana yuko umugwi wa Paris Saint-Germain ari ijya mbere bashoboye gutsinda ibitsindo bibiri bakarenza ko n'ibindi bibiri muri competition, mu gihe baba batsinzwe ibitsindo nabo bigera kuri bibiri. Umugwi wa Paris Saint-Germain waheruka kubikora muri Ligue 1 ya 2012 igihe umugwi Paris Saint-Germain watsinda umugwi witwa Valenciennes ibitsindo bigera kuri 4-3, mu gihe vyumvikana yuko umugwi witwa Paris Saint-Germain kugeza muri kino gihe tuvugana umaze gutsinda ibitsindo 4 muri UEFA Champions League. Ibitsindo 4 bakabitsinda mu gice ca kabiri. Ibi bikaba vyaheruka kuba muri UEFA Champions League yabaye mu mwaka w'2019. uno mugwi wa Paris Saint-Germain ukaba warabikoze uri kurakina no mugwi witwa Club de Brugge, ryari genekerezo rya 22 ukwezi kw'icumi, niho baheruka gutsinda ibitsindo 4 mu gice ca kabiri c'urukino. Abantu murabugo rukino bakinye na Club de Brugge niho babiheruka. Nuko birumvikana umugwi wa Paris Saint-Germain ukaba umaze kandi gukwiza inkino zigera ku 8 badashobora gutsinda icitwa half time canke badashobora kugenda mu gice ca mbere batsinze iyo bariko barakinira ku kibuga cabo Parc des Princes. Incuro 8 mu minota 45 ku kibuga bita Parc des Princes vyarabananiye kabisa gutsinda imigwi yose bagenda bahahurira, bikumvikana yuko bitaba vyoroshe. Mu nkuru ya gatano reka tugende ku mugabo yitwa Vinicius Junior. Vinicius Junior kugeza muri kano kanya tuvugana amaze kubatsinda ibitsindo 100 ari kumwe no mugwi witwa Real Madrid mu mahiganwa yose. Vinicius rero Junior akababaye umukinyi wa kabiri w'umunya Brazil abo bitwa aba Milestone aba Los Blancos, yinjiye mu Milestone aba Los Blancos, akabaye umukinyi wa kabiri w'umunya Brazil akwije ibitsindo 100 ari kumwe nono mugabo Pritz ari kumwe nono mugwi witwa Real Madrid. Mu gihe Vinicius Junior abaye umukinyi wa kabiri wa 23 atsindiye ibitsindo vyinshi mu mateka ya Real Madrid. Vyumvikana ko Cristiano no wa mbere wewe ukunda Real Madrid wumve ngo ni umukinyi agira 23 mu mateka ya Real Madrid amaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Nuko ku ruhande rw'inkuru ya gatandatu ni rya mbere mu myaka 123 ya Real Madrid bashoboye kuba batsinda ibitsindo 54 hatarimwo umukinyi w'umu Espanyol akwiza ibitsindo bigera kuri 5. Birumvikana Real Madrid abariko barayitsindira ni Vinicius, Real Madrid abariko barayitsindira ni uno mugabo azwi ku izina rya Rodrigo Goes na baba Endrick na baba Arda Güler na baba Kylian Mbappe. Vyumvikana yuko Real Madrid ari ya mbere mu mateka bashoboye kuba kwiza ibitsindo 54 mu mahiganwa yose bari kuho barakina, atabitsindo bigera kuri 5 vy'umukinyi wo mu Espanyol arimwe. Vyumvikana ko Real Madrid iri kudominwa mu busatirizi n'abakinyi b'abanyamahanga. Mu gihe mu nkuru yindwi Lautaro Martinez ejo bundi yatsinda igitsindo c'14 muri Ligue des Champions, akaba abaye umukinyi agira kabiri inyuma y'umugabo yitwa Adriano yigeze kubikora ari kumwe n'umugabo
azwi Prita ari kumwe n'umugwi uzwi ku izina rya Inter de Milan. Kuvuga ngo umukinyi mwiza muri Ligue des Champions yarahari imbere y'umugabo yitwa Lautaro Martinez, yari umugabo yitwa Adriano, aho yigenjeje neza akarenza ibitsindo bigera kuri 14 ari kumwe n'umugwi witwa Inter de Milan. Uriya musore wa Feyenoord Rotterdam yitwa Santiago Jimenez yakwije ibitsindo 4 ari kumwe n'umugwi witwa Feyenoord Rotterdam muri UEFA Champions League, akaba yinjiye mu rutonde rw'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi mu rukino rumwe muri Ligue des Champions akinira umugwi witwa Feyenoord Rotterdam mu gihe yari haheze imyaka myinshi atamukinyi n'umwe abikoze wa Feyenoord Rotterdam gutsinda ibitsindo byinshi mu rukino rumwe ukinira Feyenoord muri Ligue des Champions. Bikaba byaheruka gukorwa n'umugabo yitwa John Dohal Thompson, yabikoze umwaka w'igihumbi kimwe amajana 999. Bikaba vyumvikana yuko Feyenoord Rotterdam yabaye ekipe ya gatatu mu mateka ya UEFA Champions League ishobora gutsinda ibitsindo bigera kuri 15, nayo igatsindwa ibitsindo 15 mu nkino zabo indwi muri Ligue des Champions mu mateka kandi ya Ligue des Champions. Feyenoord Rotterdam yinjiye mu maekipe atatu mu mateka ya Ligue des Champions ashobora gutsinda ibitsindo 15, agatsindwa ibitsindo 15 mu nkino zitarenga indwi. Ibi rero bikaba byarakozwe muri Ligue des Champions y'ibihumbi 2017-18 n'umugwi witwa FC Porto, bikogwa kandi n'umugwi witwa Tottenham Hotspur ibihumbi 2019 bishira ibihumbi 2020. Vyumvikana yuko Feyenoord Rotterdam yamaze kwinjira mwano mateka ino migwi igera kuri 3. Nuko mu gihe mu nkuru y'icenda ngaruka kuri Rafael Leao atsinda igitsindo kimwe cahaye intsinzi umugwa wa AC Milan, yabaye umukinyi wa mbere wa AC Milan ashoboye gutsinda inkino zitatu zikurikirana muri Ligue des Champions mu gihe vyaheruka gukorwa n'umugabo yitwa Zlatan Ibrahimovic, aho yabikoze mu nkino zitanu zikurikirana hagati y'umwaka wa 2011 n'umwaka wa 2012. Umugabo rero yitwa Rafael Leao akaba atsinze inkino zitatu zikurikirana muri Ligue des Champions, abaye umukinyi wa kabiri abikoze muri AC Milan, ariko abaye n'umukinyi wa mbere abikoze inyuma ya Zlatan Ibrahimovic. Mu gihe kandi umugwi wa AC Milan muri bonus ino nkuru y'icenda ushoboye kubutsinda inkino zitanu muri UEFA Champions League. Ibi rero bakaba baheruka kubikora mu mwaka w'ibihumbi 2005 bari kumwe n'umumenyereza yitwa Carlo Ancelotti. Bikumvikana yuko bitaba byoroshe. Mu nkuru y'icumi uriya mugwi wa Young Boys uri muri Champions League nako wanamaze no kuba utaha, ukaba ubaye umugwi wa kabiri utsinzwe cyane mu higanwa rimwe rya Ligue des Champions, ukaba utashe utsinzwe inkino 8 kandi zikurikirana. Bikumvikana yuko ari insinzwi muri mwihiganwa rimwe ikomeye canke gutsindwa bikomeye mwihiganwa rimwe. Ibi rero bikaba akagahego kaba kari gafise Olympique de Marseille ya 2013, akaba ariyo yakubaguwe muri buno buryo budasanzwe. Nuko tuve muri buno buhigo dushobore kuba twigira mu yandi makuru. Nshobore kuba ndabakubita akantu kameze nka bonus. Nuko umugabo azwi ku izina rya Michael Essien no munsi yafise ico twokwita birthday. Ikindi naco nuko
umugabo azwi ku izina rya Ludi Garcia yamaze kuba aba umumenyereza w'igihugu ca Belgique, akaba direct agiye gusubirira umugabo azwi ku izina rya Dominic Tedesco, birumvikana hariya mu mugwi nserukira gihugu wobo birigi. Nuko reka nkomeze ndabashimire cyane mwebwe mwese mwumvirije zino nkuru 10 mu kanya gato